Cyambere no vuga kugira ngo dushike kwihangiro tugomba gushikako cyambere no gusenga tukiragiza Imana cyabe nuko twokora cyane hama tukagira urukundo ivyo bintu bitatu tubikoze byose bizogenda neza umwe nyene gufashanya muri kuko nta muntu umwe aba yikwije ariko mu muziki naho twa dukeneye n'abamanaje batumanajenga bakadufasha akadushema imitahe apre yuko baza kuzana abandi baririmbyi bo hanze bakamanza kurondera amatara ari mu gihugu giwacu abana bakaduza hama baheze barabe yuko natwe dushoboye kugera aho twogeze irani urukundo ivyo mu gukora byose mukora mu ruhombo kuko kwiyemera ko kumusare ni vyiza ariko no gufakana niko no vyita mu kazi kumwe wese abari karakora navyo ni bibi twita mvuga ati rero abafise imitahe baraba impano ziba zihari mu gihugu zirahari mpere kwa nko kuri Big Fizzo hari ibintu hora y'ikigana harakoresha ati nanje ndaririmba kumbe rero nivyo bavuga yifise hanyuma mvuye guca Breveri Gitega hacaje ko command urumva kakavuga karagiye ko kodo gasigura command DJ command shahego twaraheza gwe bujya naje ngamba nkazi ntashira ufise none sheri kweri ashe nawo mfise nani ibintu babizogenda gute ntabyo kugira ubukwe rero oya nta kibazo cyane ntaragera oya ntaragera negative badu mugenzi wacu imeze gute ko tutagera kwiza indirimbo z'abandi baba bari mu rukundo kugira ngo bishobore kugenda neza ushobora kuba muri babandi badakunda atari kunda baba bafise ku bantu cyane kubisanzwe umuntu wese araririmba afise target ye reka turamutse cyane bakunzi ba Burundi aho mwere bose nibaze kumeze neza mukomeye kuri mikoro ya mbere ni wa wundi nyine asanzwe abashikiriza ubwaniro nkuko bisanzwe ni Levis niyo senga ego agerageza kubazanira bishasha agerageza kubazanira n'abandi bantu baba dasanzwe imbere yacu turafise ubo bita umushitsi n'umusango naho yoba nawe ari umushitsi musangwa nkuko bivuga mu Kirundi ego turabona tuzi kwiri mu bwami bwa Burundi Fabro J abera tuyagira ibintu babigiye bitandukanye n'ingabo y'igihugu abakomeye kombure yazane n'umugenzi wiwe kombure nawe nyine tutaramenya ivyiwe nawe araza kutuganirira turabakiriye cyane naje ndabakiriye neza muri Burundi ndamutse nakora dukwikirana kuri Burundi yego ndamutse n'umugenzi wanje DJ Kodo kumbure waraza kwisigura byinshi murakoze okay tumaze igihe kinini tutavugana tumaze igihe kinini atabishasha dufite ariko no munsi uravuga ati tuzanira umushitsi kumbure twe turakunda abashitsi turakunda abantu baza kudutembera kuko urugo rugendwa nigo bavuga ko ari go rumeze neza rubari rupanze fresh ego rero reka dusabe umushitsi yibwira bari kwadukurikirana turabakiriye cyane murakoze cyane nanje nitwa Ndayisenga Jean Marie alias DJ Kodo DJ Kodo abasanzwe ndumuririmbyi aririmba indirimbo iz'Imana iz'igihugu n'iza gisirikare hamande yaho ndafise na Club des Jeunes Missionnaires iri muri paroisse ya Rwanda diocese ya Muyinga iyo club iri kirabica bigacika diko indirimbo z'Imana zo kwigisha ijambo ry'Imana biciye mu ndirimbo no gutazira Imana murakoze cyane biba bigoye biba usanga ari ibintu babivunanye dushaka kumenya watanguye kuja mu gikorwa cyo kuririmba indirimbo ryari natanguye kuja mu gikorwa cyo kuririmba indirimbo 2015 aho mariye formation y'igisirikare ego no nacanangura kumva ko mfise impano idasanzwe nkwiye gusangiza n'abandi kubera murare nasohokanye mfise murare amande yo guta formation mfise ubukomezi bw'umubiri nasohotse mfise n'ubukomezi bw'impwemu yo kuririmba murakoze cyane mamu tubwira babwiye bitandukanye turumva ko mu gisirikare turumva mu ndirimbo turumva muri club ivyo bintu biraborohera kubifatanya cyane bigenda gute ivyo byose kimwe iyo ugifatiye umwanya wacu biragenda neza ego igituma nari mvuze uko usanga bigoye
muba mufite amabanga bakomeye kumbure murarondewe ku rundi ruhande muba muri mu bindi bintu sinumva ko biba byoroshe nko ku ruhande rwanje ariko kubera bari bya gisirikare nyene abasirikare bakora nk'abasirikare ego cyane ko bigoye dushaka kumenya indirimbo kumbure ya mbere watanguye kwandika yitwa gute? Indirimbo natanguye kwandika bayita Burundi gira ijambo. Utuwe n'abagabo bijunja n'ijambo bituma ko mu matati abanyabwenge n'abahinga bakuye meza. Hamande yaho meretse no gusohora yindi yitwa Intare yo kwa Ntare. Ukurikije kuri YouTube iyo ndirimbo urayumva, ni indirimbo y'akanovera kabisa wobesera Chancho wa Miss. Ni indirimbo kabisa y'amateka. Hamande yaho narakoze n'iyindi yibatayo nagiye muri Somalia. Indirimbo yibatayo Suwasante, iyo ndirimbo nayo nyene ni indirimbo y'akanovera. Suwasante batayo Suwasante. Ndi muri mission yari indirimbo yitwa navuyo nanditse indirimbo bayita ingabo z'u Burundi ibikorwa bibaranga. N'izindi nyinshi tugaruke gato indirimbo y'Imana watubwiye wayise gute? Indirimbo y'Imana nayise nimwagirirana urukundo abantu bose bakabimenya muzoma ivyaremwe bishasha. Oh haleluya, amen. Beba bibyo bintu biryoshye cyane. Dushaka kumenya umaze gufata iyo gahunda yose kuba uri mu muziki kumbure uri mu muziki nk'imbazamana ukaba uri mu muziki kumbure wo kugira ngo uririmbe kumbure hayagize na cyane Burundi ndetse n'ingabo za gisirikare nkuko abariho cyane ubu uriko ukora imirimo myiza ndetse n'imirimo ya misi yose. Dushaka kumenya mufise indirimbo zingahe ku rubuga rwanyu rwa YouTube? Ku rubuga rwanyu rwa YouTube ifise ko indirimbo zishika 50. Izigihugu ni 35. Izimana murese kwandika album yitwa Senga nawe zo kwishurwa. Izo gizwe n'indirimbo 12. Maze gusohora indirimbo 3. Ariko iyi maze guheza gukorwa mixage ni imwe nababwiye yitwa nimwagiranira urukundo abantu bose bakabimenya muzoma ivyaremwe bishasha. Hajya kwera abasirikare barara umwanya wo gusenga. Gusenga nta muntu ashobora ku mwanya wo gusenga uko biri cost utegeza gusenga kuko ngo umuhanda senga buyamana ibyaha byiwe. Gusenga nako no guhozako akanya kose ubonye naho uwo umunota umuco usenga cyushima Imana. Hajya umusirikare wa pasteur birakunda byose nanije nako kuko indirimbo z'Imana kandi n'umusirikare kugira ngo ndabishe mu ndirimbo ni hajya abasirikare barashobora gusohoka bakaja mu mashengero nk'abandi ku munsi wo gusenga. Ego turagenda kabisa kuko abujya igihugu kibeshi kiraho no kubera abantu basenga kuko dushobozwa byose n'udi inkomezi na cyane tudasenza no biza twazikura he zo kurinda igihugu. Je bintu bitoroshe ariko ntacyo nubwo bitoroshe ni kubamo mu buryo bwa gisirikare. Dushaka kumenya abantu baba bari kubadukurikirana abantu bari jyano hino mu Burundi no mu makungu kumbure indirimbo ugomba gusohora indirimbo ugomba gushira ahabona gushira hanze izosohoka ryari? Iyo ndirimbo ngomba gushira hanze bayita twararose assurance ku musarabi Gorigota twaronkeye ubugingo Karovare no twayironkeye. Ni indirimbo vuba irasohoka sikera cyane murindire gato ahanyene muzoca muyumvira ahanyene sikera cyane. Twibaze hagize kisohoka muzoca mugaruka kugira ngo mumbwirana aterega ya ndirimbo yasohoze. Na cyane tugiye gatonya ku ruhande rwawe ni Fabroje yikundirimbo ziwe zitari zikinawe nyene kumbure nawe twibutsa. Indirimbo zanje nyinshi abeshi barazizi. Twaragirana ibiganiro byinshi na Burundi. Yego. Indirimbo zanje beshi baranazikurikirana cyane mu ncamake nta byinshi zivuga ko beshi baramaze kubibona kuri YouTube. Barabona n'ama challenge menshi ku ma Facebook n'ama TikTok. Beshi barazizi. Ya ndirimbo yawe Umusirikare ku rugamba urayibuka? Irahari. Yego. Dushiko twumve.
komera ku muheto ngabo z'igihugu, komera ku rugamba basirikaye mwariraye, komera ku muheto ngabo z'igihugu, komera ku rugamba basirikaye mwariraye, natwe ntaza ngabo namwe mwaritanze, namwe bisongerezi namwe mwaritanze, namwe basirikare namwe mwaritanze mu kurwanira igihugu, umuryango wa FDNB. ako kantu hereze ni abbreviation ngira ibi. Yego ni abbreviation y'igisirikare. Ni Force Nationale Défense du Burundi. Shaka mwe murakaza, mwe murabubahwa mama, ariko ntacyo je rero burya jemba ndenze mbanzi na ndabubahwa, ariko bidasigura ko bari ibintu byo konona ibintu ngo ni kubera ngo ubuzeranye n'abubahwa baca bahana amakosa. Yego murakoze cyane mama, tubwiye ibintu bigiye bitandukanye, tugiye ku ruhande gatonya burya rero ikaharera haburya tuza kumubaza byinshi kubera ko abashitsi nibo baba bafise ibintu byinshi gusumba abasangwa abazanye bishasha. Yego hariho indirimbo watubwiye yo guhayagiza ingabo z'igihugu, hariho ko tubatubwiye guhayagiza Burundi, hari ko tubatubwiye yo guhayagiza kumbura Imana, indirimbo mpimbaza Imana. Izo ndirimbo ziba zigiye zitandukanye, je nazikubise mu migwi 3 nibaza ko ariko bimeze. Impimbaza Imana, guhayagiza ingabo z'igihugu no guhayagiza igihugu. Tugaruke cyane ku ndirimbo yo guhayagiza igihugu. Kadiri kuyimana je bigaragare ko ibintu byo gusenga nabyo nemenga ni hatari. Reka duhere ku Imana nakari cyubahiro ni cy'Imana, na cyane cyane ko ibintu byose umuntu mu kubanza kubikora abanza kwiragiza Imana. Duhere ku Imana umaze gusohora, umaze gushira ku rubuga kugira ngo abantu nibayumva birukira cyane cyane guca baja kuyiraba kumbure banahabuhokira, na cyane cyane ko usanga bari ibintu babiruhura imitima y'abantu kugira ngo abantu bashobore kwezwa na cyane cyane banakizwa. Ego indirimbo washyize ku rubuga, iri ku rubuga ihimbaza Imana, tuvuga kariya nimagiranira urukundo abantu bose bakabimenya muzo wamwaye byaremwe bishasha. Ego ibirimo amajambo aryoshye, ibirimo amajambo aruhura umutima. Sinzi ko namba tutoba tugoranye cyane ko ushobora kuturirimbira akantu gatoya kugira abantu bumve kare wayiririmba. Ego umwiye kuririmba kabisa ndagerwa cyane, narandiriye ndagira nti muri Kristo Yesu niho dusanga urukundo rwuzuye, we wizeye Yesu urahiriwe cyane, Yesu n'umugere mwiza yiguri intama ziwe, yuzuye impuhwe n'urukundo, yuzuye impuhwe n'urukundo, nimwagiriranira urukundo abantu bose bakabimenya, muzoba mubaye ibyaremwe bishasha. Urakoze cyane. Nimwagiranira urukundo abantu bose bakabimenya, nibyo muzoba mubaye ibyaremwe bishasha. Nibaza aho twese ko dushobora kuba twokizwa vraiment uko byogenda kose. Tugire rero dukurikize iyi ndirimbo kugira ngo abandi bace bavyumva, indirimbo ihayagiza igihugu. Burundi gira jambo amashinga kubahe, utuwe n'abagabo bijunja ni jambo, Burundi uri bitumwa ko mu mashinga yose, bitumwa ko mu matati abanyabwenge n'abahinga bakuyemeza. Burundi reka nguhaye gihugu ciza, gihugu canje, mpetso waduhetse mugongo waduhetse, warandeze urankuza none ngeze mu bigero, reka mvuga ibyiza bikuranga Burundi uteye igomwe, inzuzi n'ibiyaga n'imisozi miremire,
imico n'akaranga biranga abarundi. Ubukiributsi wamanye, ubwira wamanye, ubutwari wamanye, nibwo butuma uhurumbirwa n'abantu bose. Ko n'umurenze nka Mutama sha ntiworirimba indirimbo z'Imana ugenda utarenze. Ubu rero tuvuye ku igihugu nibyo tugiye kuya gisirikare rero tugiye kuya gisirikare. Abasoda b'igihugu cy'u Burundi turi ntare zikomeye. Abasoda b'igihugu cy'u Burundi turi ntare zicunga agashamba kazo. Ego nivyo turakora kandi dushimitse mu gukingira inyungu z'igihugu hamwe n'abakibayemwo. Ego nivyo turakora kandi dushimitse mu gukingira inyungu z'igihugu hamwe n'abakibayemwo. Mu mahoro tubaho, mu myiteguro naho tukabaho, no mu ntambara zikaze ntabwo dutinye urugamba rukambye. Kugarukana amahoro mu bihugu bidukeneye, twariyemeje guhuza imitima yabasha miranye bagakundana. Mwezi Gisabo yarakoze, Ntare Rugamba yarakoze, nanje ubwanjye nzokurinda abansi n'abasesa nkuyoze. Intwari zose z'u Burundi zarakoze ibikora inka, nanje nk'ingabo y'igihugu ndahagaze ku bw'igihugu. Nkuko Bihome yitangiye umwami Mwezi Gisabo. Yesa murakuze cyane, mutubwiye ibintu byiza cyane kuko two tumva amajambo n'amajambo meza cyane n'amajambo kumbure ku ruhande rumwe agenda ashigikira bivanye n'ahantu yagiye yerekeza. Tugiye mu by'Imana agenda aruhura imitima y'abantu, tugiye mu by'igihugu abarundi n'abarundi kazi badukurikirana bagenda bavuze ati ega ibi bintu ni byiza. Tugiye mu ngabo naho z'igihugu nabo nyine bavuga ati aya majambo ni meza, nibaza ko bose babumva babinezererewe. Ibi bintu biba bitoroshe kandi biba bigoye cyane, nta ntambamye mushobora guhura navyo aho muba mubaye n'abagenzi mu ikambi ndetse n'ahantu hose muba muri mu kazi, ugasanga biba bishobora kuba byobaderanja kumbure, na cyane cyane gusanga abantu bamwe ugasanga bamwe bakundira abandi bakundira. Mubigenza gute mu bantu muba mubanye babazengurutse? Intambamye ntizibuze, ariko kubera ko Kristo yaraduciriye inzira, iyo dusenze byose bica byuguruka, byose bigakundika, bigaca bituma na cyane cyane muca muhuza n'abantu. Kumbure Yesu ari we muhuza w'abantu bose. Ego Fabroje rero wewe Fabroje indirimbo z'Imana we wapi? Oya indirimbo z'Imana ndazifise ariko byose nazishira ku mugaragaro, turazikeneye vuba. Ego nta kibazo. Dushaka kumenya muraturirimbira indirimbo z'Imana mukaturirimbira indirimbo z'igihugu nizo guhagiza kumbure ingabo n'ibindi biba bitandukanye. Kubera ko mutaturirimbira indirimbo z'urukundo ku bashirishishwa bakundanye nkuko abandi bavuga ati my love n'ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa abasirikare nta rukundo rwaba iki baba bafite? Ya mu ncamake umusirikare hariho ibintu bimwe bimwe ajamwo, hariho n'ibindi afatira umwanya. Si ukuvuga ko tutaririmba indirimbo z'inkundo cyangwa ngo turirimba indirimbo muco turirimba indirimbo zo guhayagiza igihugu n'ibyo tuba dukora gusa. Yego n'iz'inkundo ziba zikenewe, ariko cyo ku bwanje indirimbo z'urukundo kwezongora kwiyumvira. Nta sheri ufise no? Sheri kweri ashe nawe mfise. None ibintu mba bizogenda gute? Ntabyo kugira ubukwe rero? Oya nta kibazo. Cyane ntiharagera. Oya ntiharagera. Reka tubivaduke. Mugenzi wacu imeze gute? Ko tutagera ku izi ndirimbo z'abandi baba bari mu rukundo kugira ngo bishobore kugenda neza.
ushobora kuba ari muri babandi badakunda atari kunda baba bafise ku bantu cyane. Ku bisanzwe umuntu wese araririmba afite target yerekezako. Uri muri target rero ashobora target yanjye yerekeza ku rukundo, target yanjye yerekeza kuri binibi, mwe wese na target abarimba. Apari yaho iyo kuri indirimbo z'igihugu no rimba n'indirimbo y'ubuzima waciyemo nkaho nkavuga ati kubuvutse waciye muri binibi no kuri indirimbo y'ubuzima ukazohuza urayumvisha umuryango. N'abandi bari kwadukurikiye uzo office ubuzima yaciyemo nandondere kubaza amajambo ndamukubita indirimbo n'umuzukuru azoza yumviriza urarenze icyo kintu uvuze rero nibaze kiba cyoroshye. dushaka kumenya hapa rero ibintu byose tumaze kuvugana, umuntu wese mu kurangiza ikiganiro arashobora kuvuga ikintu tutavuze, impanuro kuba dukurikirana ndetse n'ihangira afise n'ahashaka kugera ndetse n'abamukurikirana icyo abasaba. Turahera ku mushitsi. Icyambere novuga kugira ngo dushike kwihangiro tugomba gushikako, cyambere no gusenga tukiragiza Imana, cyahabe nuko twokora cyane, hama tukagira urukundo. Ivyo bintu bitatu tubikoze byose bizogenda neza. Okay. Murakoze cyane. Twagiye kwa Fabrice. Jewe target yanje afise ni kwa kundi nyene no gusenga nko mugenzi wanje yabivuze. Tugahera ku masengesho, tukishira ku Mana cyane kuko yo niyo duha imbaraga zo gukora no kwiyumvira ibitwo turiyumvirira ngaha. Icya kabiri jewe ntumirira abafanzi banje banzi n'abataramenya, ni bwa bumwe nyene gufashanya kuko nta muntu umwe aba yikwije, ariko mu muziki naho twa dukeneye n'aba manager batumanaginga bakadufasha bakadushamo imitahe apre yuko baza kuzana abandi baririmbyi bo hanze bakamanza kurondera amatara ari mu gihugu giwacu abana bakayaduza, hama baheze barabe yuko natwe dushoboye kugera aho twogeze. Yego kindi cya kabiri novuga akenshi twe mu Burundi urukundo mu bastari kweri sikirenga. Nama numva hari indirimbo twe twaririmbye, ni indirimbo yaje ivuga ibintu by'abastare kugira ngo kuko abantu mutagira ni urukundo, ibyo mu gukora byose mukora mu ruhombo, kuko kwiyemera ko umusare ni vyiza, ariko no gufakana niko no vyita mu kazi kumwe wese abari karakora navyo ni bibi. Kitamo mvuga ati rero abafise mutahe baraba impano ziba zihari mu gihugu zirahari. Mpere kwa nko kuri Big Fizzo hari umuntu ahora yikigana ahora akoresha ati nanje ndaririmba, urya ni we sawa kuko abari karunga kuko haruba ari mu bitoke hariya abafise target kana abafise kuririmba kwa cyane, ariko adafise uburyo bwo kuja mu studio ngo aririmbe iyo ndirimbo, kandi indirimbo nziza n'umwana azi indirimbo nyinshi kandi afise amajwi meza, kandi afise n'amajwi meza, mugabo adafise uburyo bwo kugira amashike muri studio. Nshike tumenye Jens Sabati abo bakora dukurikirana kuri Ari Burundi ni barabe badufate mu mugongo baje kuri YouTube zacu bandika y'amazina yacu ajewe ni hiyo TV ko bisanzwe, hama badusupportinge. Ubwo niko rukundo novuga murakoze. Ego umugenzi wacu hariya ntiyatubwiye ahantu dushobora gusanga indirimbo ziwe neza. Indirimbo ziwanje ni kuri YouTube wandika DJ Kodo. Kubera iki DJ Kodo? Kubera iki urubuga wagwise DJ Kodo? Urubuga nagwise DJ Kodo kubera ko hajya ikintu cyose cyo gifise iyo cyavuye je nkinjira mu gisirikare nkishikamo banshe DJ. Eka kubwiye kubera morale narifise kumbere n'ibyo bavuga narifise, hanyuma mvuye guca breveri Gitega hacaje ko command urumva kakavuga karagiye ko Kodo gasigura command, Kodo gasigura command, DJ command shahego twarahezagiwe bujya naje ngamba nkazi. Bakunzi ba Burundi mudukurikana aho muhereye hose, musimbire kwizo mbuga zose mu gushikira abavandimwe bacu, na cyane cyane ko dukeneye abo bitwa manageri, abantu badusponsoriza badukubita mu mifungo kugira ngo impano zacu zishobore kuba zogera kure. Tubasaba cyane gushigikira, na cyane ko twese turi hamwe byose birashoboka. Reka tubashimire cyane.
Arakoze Imana ibahezagire cyane. yego nibaze ngo nitwongera kubakina muzotwita nta kibazo biba bigoye amadeplasema umwanya bikaguma bigongana cyane Aje byansenguruka nk'akanyoni. nibyo na cyane cyane ko bamurenze bambura abasirikare muja mukorera mu mwanya yikoza mu karenge niho kanyarukana kare ugiye muri ambuti yaje usanga uri kurate Jenguruka nk'akanyoni muri byose. cyane gose reka tubashimire rero murakoze cyane yego